Hari ikigwa kiri mu nyanja y'Ubuhindi, aho amazi asa n'ikirahure, aho amateka akomeye yigeze kuba, kandi aho abantu benshi ku isi bifuza gushika n'imiburiburi rimwe mu buzima bwabo. Ariko hari ikintu abantu benshi batazi kuri kino kigwa. Iki kigwa kigeze kuba kimwe mu bibanza bikomeye by'ubudandaji bw'abacakara ku isi, kandi uno munsi ni hamwe mu hantu hakurura abakerarugendo benshi muri Afurika. Iyi ni Zanzibar, ikigwa gifise ubwiza butangaje n'amateka akomeye cyane. Ese waba witeguye kumviriza inkuru ihambaye ihishe inyuma y'ikigwa cya Zanzibar? Gumana nanje muri ino video kugeza ku musozo, kuko inkuru yihishe inyuma ya Zanzibar irakomeye cyane. Ese mbere yuko wumviriza ino video, Zanzibar wari uyiziho iki? Tanga igitekerezo cyawe muri comment. Zanzibar ni ibigwa bibiri biri mu nyanja y'Ubuhindi ku ruhande rw'igihugu ca Tanzania. Naho iri muri Tanzania, Zanzibar ifise ubutegetsi bwayo mu bintu vyinshi, kandi ifise umwihariko wayo mu mateka n'umuco bidasanzwe. Mu bunini, Zanzibar ingana hafi n'ibirometero kare 2600. Igizwe cyane n'ibigwa bibiri arivyo Unguja na Pemba. Naho itari nini cyane, izina ryayo rirazwi ku isi mu mateka yayo n'ibihe vyashize. Ariko kandi si mu mateka gusa, kuko Zanzibar ifise ubwiza bwihariye. Mu mutima wa Zanzibar hari umuji wa kera witwa Stone Town, umuji wubatswe mu mabuye ya kera kandi uzwi ku rwego rw'isi yose. Iyo ugendeye muri iyo mihanda mito mito, ubona inzugi z'imbaho zishanyije neza, amazu ya kera n'ibimenyetso vy'ibihe vyahise. Aha niho amateka ya Zanzibar agaragara cyane, kuva ku bakoloni ba Oman gushika ku bihe vy'ubudandaji bw'abacakara. Hari naho abashakara bagurishirizwa, ahantu hibutsa abantu benshi amateka akomeye y'igihugu cya Zanzibar. Abaturage b'igihugu cya Zanzibar bafise umuco witwa Swahili, umuco wavutse kuva mu kuvanga abirabure bo muri Afrika n'abarabu bo muri Oman. Idini ya Islamu niyo ihambaye cyane muri Zanzibar, kandi hari imizigiti myinshi iboneka hose muri kano gace ka Zanzibar. Buri mwaka hari ibirori vy'umuco bizwi cyane nka Zanzibar International Film Festival, aho abahanzi b'abakunzi ba sinema bahurira kugira ngo baganire ndetse bungurane n'ubumenyi. Muri bino birori womenya ko hatangwa ama award ku bahanzi, ku ba producer no ku bandi bantu bakora ivy'ubugeni utangaje. Ivyo byose bituma umuco wa Zanzibar uba muzima gushika n'uno munsi. Ariko Zanzibar si amateka gusa, ni hamwe mu hantu heza cyane muri Afurika. Hari ubuce bumwe aho imisenyi iba yera nk'ifu, kandi aho amazi ari ubururu butangaye. Mu mazi hari ahantu hitwa Mnemba Atori, aho abantu baja kwibira bakaraba amafi n'ibinyamuzima vy'amabara menshi. Hari kandi abagore b'abahinzi batera ibiterwa vyo mu mazi, bikabafasha kuronka amafaranga yo kubeshaho imiryango yabo no kubandanya ubuzima. Zanzibar ni hamwe mu bibanza by'ubukerarugendo, hamwe mu hakira abakerarugendo benshi muri Afurika y'ubuseruko, kandi hamwe mu hinjiza amafaranga menshi muri Afurika y'ubuseruko. Kubera ubukerarugendo, Zanzibar yinjiza arenga miliyoni 500 z'amadolari y'abanyamerika buri mwaka, kandi aya mafaranga niyo afasha cyane ubutunzi bw'ikigwa cya Zanzibar. Amahoteli, ingendo zo kwibira no gutembera mu mateka, ibi nivyo bikurura abakerarugendo benshi kuva muri Amerika, Iburaya, mbere no mu bihugu bimwe vya Afrika. Hari ikindi kintu gituma Zanzibar iba izwi cyane ku isi yose. Umuririmbyi rurangiranwa Freddie Mercury yavukiye muri Stone Town mu myaka yashize. Uno munsi abantu benshi baza kuraba aho yavukiye. Abandi bakomeye ku isi, baba bahanzi, abafise amahera menshi, abakunda ivyo gutembera, bahakunda kubera ituze n'ubwiza bwaho. Ariko kandi ikintu gitangaje kibabaza benshi, inyuma y'amahoteli meza n'inyanja nziza, hari ubuzima bw'abaturage butoroshe bwa buri munsi. Aha twovuga nk'abarovyi bakora cyane, abantu benshi baragerageza kwiteza imbere, kandi hariho n'ibibazo by'ubukene bihambaye kubwo ubukene bw'akazi. Nk'uko abaturage bose bo mu bihugu vyabo bashima kandi bagakunda igihugu cyabo, abantu ba Zanzibar bishimira igihugu cyabo ndetse bakagikunda uko kimeze n'ubwiza bwaco.
Zanzibar si igihwa gusa gisanzwe, ni ikigwa gifise amateka, ubwiza n'ibanga rikomeza gukurura abantu benshi gushika kuri uno munsi. Kandi ikintu gitangaje nuko ushitseyo rimwe ashobora gusubirayo inshuro nyinshi, kuko hari ibintu vyinshi utoshobora kumenya mu rugendo rumwe gusa. Zanzibar ni ikigwa c'amabanga menshi, amabanga adashira, kandi amabanga udashobora kumenya ku rugendo rumwe, mbere no ku ngendo zibiri udashobora gusobanukirwa. Ukaba wakunze kino kiganiro ndetse ukeneye n'igice ca kabiri ca kino kiganiro, tanga igitekerezo cyawe muri comment. Ukaba ukunda ibiganiro tubashikiriza, ntiwagire kubisangiza abandi, ntiwibagire kugira subscribe kugira ngo tubane umunsi ku wundi. Naho butaha.